toutes les familles twagerageje au niveau du collectif 72 baduhaye uruhusha rwo gushinga umugwi ambiro izo biri ngaha mu Burundi chargé de traiter les questions mbere bakadutuma nuko tona CVR yaronsa kanya tukayiterera ibintu bimwe kumbure yokorerako. Je voulais alors revenir ku kintu twavuye twita les modes de destruction. Burya umuntu yari mu Rumonge hariya kumuguruka, n'uwundi yari mu Rusarasi hariya muri Busoni mu Kirundo, n'uwundi yari hariya icamazi muri Gisagara hariya icankuzo, n'uwundi yari hariya mu Gatumba, bose n'ont pas subi les mêmes coups. Ico kintu rero twaripfuje kandi nico cyatwe tuza no gusaba ko CVR yoheze kazodufasha ikinjira mu mizi cyane ya dossier point de district dossier mode de distribution basambuye abo bantu nagomba nyakarero gatavuye ngo ntangure na zenimere hariho abagabo babiri baja ahantu mu kibuga rero bapfuye nk'inzoga cyangwa bapfuye umurima bakagwana nk'uwa mbere nakaro gatamumba barire agatangura akamukubita nk'umutwe iginyo ligakoroka ubundi akamupima ashe kumuzibura imbugita amaraso akava ubundi akamupima akamugera nk'umugere ari ahantu bita mu magara ku bagabo murantunga kuko mu Burundi biragoye kuvuga ibintu vyose hama uwo muntu akagwa ubundi akamupima yagiye akamukwega akamukurutura dufata akamena nka rutire ibintu mwene ivyo rero nashaka kwerekana ko toutes les familles n'ont pas subi les mêmes chocs. Ni ukuvuga muri ico gihe abo bantu bose bari ngaha mu Burundi n'uwo bitashikiye directement vyaramushikiye indirectement nta numwe atabuze muri ubu Burundi baba bahutu baba batutsi baba nabo batwa. Alors nashaka kwerekana iyo migwi ngenda mu ncamake hariho umugwi wa mbere twise w'abapfakazi swati ni umupfakazi w'umugabo swati ni umupfakazi w'umugore bamwiciye umuntu wiwe yari umuvirajwa umudandaza umufonctionnaire cyangwa ubundi muho cadre quelconque. Umugwi wa kabiri ni imfuvyi y'umwe mu bavyeyi. Umugwi wa gatatu ni imfuvyi y'abo bavyeyi bose. Ndashaka kubaha akarorero kamwe kugira mu kibone n'ingoga. L'ancien premier ministre du Burundi à l'époque royale yitwa Joseph Cimpaye bamwishe en 72 baba ko aribo yari afise amazu menshi ngahi Bujumbura bamwishe umugore we Tereza Cimpaye yahavuye nawe yicwa mu nyuma c'est-à-dire abana basigaye bonyene murumva ce sont des orphelins de deux parents. Hanyuma bwa kane hanyuma ariho n'umu orphelin de deux parents baniciye na bene wabo nabo bavukana bose akacika kumbe nimba ariko kuvoma Jorovien hari umuvukanyi ngahaje kukivuga ati ugasanga kumbure asigaye ari wenyene no kuvuga uwo n'uwundi mugwi severe yozofata ukwiwe donc ikamuha ikendikata donc umugwi yohamagagwamwe uwo muntu. Hanyuma bwa gatanu hariho umusurvivant dufata yari imfuvyi natireruma akabatowe na se wabakamurera uwo se wo bakamwica bakamwisana kumbe n'umugore wiwe wa mwana gacayerera uwo ni wundi mugwi no kuvuga afite igikomere kigira kabiri. Ubwindwi ubwa gatandatu ubwindwi n'umusiriviva yari yavukiye ngaha mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu bindi bisagara sa mu fonctionnaire hama bamaze kubica toute la famille s'est repliée obligée d'aller mener une vie de campagnard. Narabibonye iwacu je data wacu bicondogwa rero mudeje muri urbanisme bishe bamwishe yarafuruwe hariya ku Buterere narabonye ntuzenya ziwe bamwishe umugore wiwe yari umugore akomoka muri dynastie royale kwa Mwezi Gisabo umwuzukuruza yaciye aduga ruguri iwacu ugatumba afise n'abana bavukiye ngaha muri cité aho mu Ngagara abo bana baragwaye imvunja ibyara byarumuka abo bana niba banyumva vraiment Imana ibamfashirize kuko abana baragowe jewe mbona 74 75 naho ngende baje kugurisha tous les meubles bari basigaranye izose bamaze kuzipia. Hanyuma ubwo umunani hariho n'umu orphelin qui est devenu l'éducateur de ses petits frères car bose bandi bose bari bishwa abavyeyi babo
donc nk'uwo mfuvyi afise ibikomere vyo guheka bene wabo se na nyina bose bamaze kwicwa no kuvuga yagize ku imfuvye n'ubwiwe acha portalo fardo yo kuza guheka izo mfuvyi atari bwagere kuvya donc un enfant qui devient père aimé des orphelins bavukana nawe hanyuma iki cenda n'umusurvivant dikonjwe amaze gutakaza uwo bubakanye cyangwa umuvyeyi wiwe baciye baza baranyaga vyose sidabisubira mbe oni miduga amazu mu Bujumbura amato amakinga erekoriye porté de valeur porté par les victimes aha je peux faire un exemple murazi mwese wari ministre de l'information à l'époque ya Micombero il s'appelait Martin Ndayahoze commandant grade yarafise umugore w'umunyarwanda kazi mbere w'umututsi kazi Rosa Ndayahoze nubaracariho bamaze kumwica agiye kurya ati ni muntu abare n'uturukaye mutwaye mutugarukane aca sanga ro procureur agiye kwitwarako aca sanga yambaye isaha y'umugabo wiwe Rose Ndayahoze era ari en Amerique les médias bazamubaze mwumve iyo ngwana fise hagaca hiyongerako tous les enfants yari amaze kuvyara bose sont déprimés nta numwe yize bose n'abasazi nimwumve uwo mubabaro uwo mumama aho yicaye ici au Burundi on n'en dit rien umugabo wiwe yari ministre de l'information de la communication nibo yabwiye Mico bati nyamara hari abantu qui sont en train de préparer les katombe Mico ntiyamwumviye kandi ntiyamurabizuba okay j'avance kandi gatonya hariho nabandi rero bagiye baranyagwa amazu amamagaze mu Rumonge Rumonge murayizi hariho n'abantu baciye bahamagarwa pour descendre afin d'occuper ivyo abandi bataye aho sindahateba cyane hariho n'abandi hari ya ruguri wacu je me souviens umuntu y'abantu bita mu kamahoro ikaruzi bwije wari conseiller du secteur yitwa nta umenya acagenda kurondera la femme ngo basambane hanyuma mugabo la femme avait été intelligente inka cabanza kuzikwepesha inka barazibura hanyuma murumva nk'uwo umubaro wari kuba ariko haraho vyashikiye bagaca basambanywa par le bourreau de leur mari ou de leurs époux aho ojoro ngarutse gatonya muri abo bantu n'uwo uwo mukadata wacu amaze gutakaza umugabo wiwe baciye muvyara ku mwana bano nyene bamwishe uwo mwana nubari la famille aturukamwo nuraje amerekipere gushika n'uyu munsi uwo mwana ndamubona juga aja kurondera amatongo ni nkibaza imfuvyi biciye se agacana wundi muntu bavukana kuri nyina kiso oblige ukireklame kugira bapartage kagatongo ka wa mwana w'imfuvyi ivyo biriho no muri za muyinga namanumvise imanza ahitwa kwa babakire imanza mwenizo aho l'enfant diburo aza kureka aza kubanyitongo akamwanikira kugira ngo bagabangane nyagatongo se yamusigiye atabundi bushobozi yagize ngo aje no kugazotera imbere hanyuma hariho muri groupe 14 hariho des survivants qui ont été violés ou enceintes par le bureau dikonjwe naho nakivuze ko naco nyene ico uwo muntu agenda nibikomere nibisebe bitandukanye n'uwundi gusa yiciwe agize kwicirwa agacaba aussi violé et enceinte hanyuma no kuvuga ico ni kibazo hanyuma hariho abandi rero uwo mwana nagomye kuvuga muri aba bantu na twatise point 17 n'umwana yavutse hagati ya roviole donc hishwe donc muri famille hishwe umugabo w'umuhutu canke w'umututsi hanyuma muri no viole baye après le décès y'umwe muri abo hagaca havuka uwo mwana iyo famille tazopfa ije no gutora ni mwazi uwo mwana uyu munsi donc uvuze ko ari umututsi umututsi kuko ce n'est pas lui yabikoze uvuze ko ari umuhutu aho baramwiyamiriza n'abatutsi hariya ntibamukeneye bavuga ati nyoko yarinda sambana n'ahandi hose yarasambana basamijwe n'abandi tebukaza kumutwitirira hanyuma shangaruka rero ku miryango yo yagiye abura abana bari baravyaye hariho aba universitaire ababuze abana bari masogondere parce que onaraze hanyuma rero meme n'abayekoliye bataye magunira murayibuka muri jiji na murembwe environ 500 enfants des écoliers de la primaire barataye mu mazi baratemba hanyuma
hariho abagize nawe ngo birakumbere ntibibashikiriye ils ont été poussés à l'abandon de père d'être tués. Hanyuma igikurikira hariho rero ikindi kintu ntarijya numva mukivuga n'umunsi n'umwe hamaze kuba ubwo bwicanyi bw'indenga kamere hariho une génération je peux dire génération de génération bavutse juste après cette katombe abo bantu twafigishije kuba baravutse entre 70 et 76 ils n'ont jamais eu l'esprit d'aller aux études kuko so yakubwiye ati mwana uja kwiga genda mwana uzoze murarima amateke na nyoko nabize ntitwababonye abo bantu aho bari uyu munsi bari mu mwiheburo ntangere nagomba gusaba yuko ni CVR yagera aho hantu nabo bantu leta y'u Burundi yari kwiye kubibuka kuko si kubgabo babaye abakene mugiye kuraba nabantu bavutse entre 1970 et 1976 qui ont été obligés d'aller fréquenter l'église catholique à travers mu kintu cyiswe yaga mukama mbere muri ico gihe anseretemwe mu bantu b'uyu munsi yarabaye 13 kugira ngo abana nimwe amenye gusoma icapa ni musaza wa madame Epifani kabushemeye urambabarira aho nakora mutsa mu nyuma musenye Simoni nta mwana muri Karusi na Muyinga vraiment ira etetreze tubona kubona kwa abana bagiye kugiyoga mukama twebwe twarabaye mu bagiye kuza gufasha ico kintu kugira abana bamenye gusoma no kwandika hakagiye igihe abana akavuga ati mbe mwari kuto nuvuga igifaransa kutoducishiriza ngo twige igifaransa narihera ndasohoka hanze nkagenda nkihanagura amosozi parce que je vois toute une génération iri footing aha mu Burundi uyu munsi yo sonde papa sonde mama bakora ibintu iri tatone usanga ariko aradandaza harimo kabe kabwe ati mari ati ingo ndakugurira ifana wewe wa mwana wewe yikora ifana ati bya biharo aho twigisha hahandi ati je narabimenye table de multiplication do à la colonne de 10 ati narabimenye utubu ntibanyiba ati no ku telefone ndamanipira nkakora ibiharuro iyo baje kugura kutuntu twinshi ndavuga nti okay ariko je reconnais toujours la souffrance yabo bantu muranwa gatoya vraiment ankoro nka 2 minutes mpera heze hanyuma ica bajya abanyarwanda nakivuze ke sitakigarukako hariho rero naketse bajya abanyeshuri sitakigarukako bajya bahetewe ibigurube hariho nabandi bantu bakubiswe barashaye bamwe bacika ibimuga abandi bacika abadeprime inyuma yuko bamaze gutakaza abavyeyi babo hanyuma rero nkacangaruka kuco president CVR yakivuze hariho nabandi bana uyu munsi bari ngaha mu gihugu bari muri generation de 25 à 35 ans harageze igihe mu Burundi kubera genocide itigeze ihanwa donc c'est réveillé une génération yo mu 1994 na 5 gushika muri 2000 yagiye ku rugamba kugira kuko parce que un pouvoir qui ne protège pas on kimite kase des droits de l'homme universel yo ubwoko bw'abantu budakingiwe burahaguruka bugatora ivyo ari byo byose bukigwanira Jofi and ses membres no kuvuga rero twebwe cadusanga je ni kayi wanje abo twazanye tuvanye ku gatumba badutraumatiza bakatubwiye twabona imodoka yabasa tukirukira kuvunika batubwira ngo hari hivyasa bakaza kubaha abantu kandi bakabahonda amafuni tumaze kwirukanga aho twirukanganye bashika 14 tukaja kuri Nyarugamba twarokotse turi babiri abandi bose sont partis comme ça ubu je observe abana babo nkaburi cyo mvuga hari igihe kumbure sangana jewe ndi dans insuffisance hahandi mwita mu ngodo mugabo kameme nimba nkuze intuze icupa ry'impeke canke urwagwa rw'ibitoke nkamagara abavyeyi baburiye kuri gwa rugamba tugasangira ndiko ndibaza rero abo bana barakwiye kuba identifier bene ba mama bo bapfakazi bakiriho nabo nyene bakazofigira sur la liste déjà peut-être à réparer spirituellement ou corporellement sindabizi hanyuma pour finir ngaruka kuri ikintu cy'abantu bo mu bundi bwo mu Burundi bishwe que les uns bakonfonda ko bishwe n'abandi babanyi babo or ntuzenya twinjiye mu bintu terme militaire abantu hari ikintu bita donc ubutegetsi bashaka kumonta ikintu dufate nk'uturondera kwita president wa CVR tukavugana n'umuntu tukamurikira nk'umuntu
nk'umuntu aza gusalira nko kuri ntuze nko kuri escorte yiwe kugira ngo turondere ko president Severi ubwo abari wasohoka ari we turondera on appelle ça apa ibiro vyarabaye byarasiguwe bikwiye nous avons bien connu ko au sud niyo pwemperukirako au sud hariho ababitanze ko ubuhamya hariho abatutsi bishwe et c'est triste birababaje cagagane ako abatutsi bicwa kucyo bita mu gisoda cyo bita apa di verbe apate donc icambo mu kirundi donc batanga mission abayitanze abagiye kuri iyo mission des ministres de Bujumbura barazwi ababitemanye bariho hariho meme des témoins au kirere bakiriho babizi parce que ici au Burundi turafise abasoda bihishije donc rescapé survivants de 72 bariho nabatama na n'uyu munsi uvuze juste si le président Severi ni agira l'honneur yo kuba ko kanya ndaza kuba mubwira barihishije pour révéler ibindi bintu bitazwi barihishije kuko tugeze mu bihe où il faudra faire disparaître les traces des témoins au kirere ndabizi kw'ivyo biraba muri mwe n'izi periode na cyane hazungazunga iyi crise wumva ari muri RD Congo kitavera Burundi ugiye kuraza mwinjira en profondeur hariho n'ama organisation ariko ari créa muri sous region yerekana neza yuko hari ikintu n'ubundi gishobora kugarukana ibi bintu mwashaka nimwe hagize woharira ni gute hatamwe gutogwa amagrenade ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagafata dezenko nikisirikire à l'est au sud au nord à l'ouest à l'est même n'abandi basidikira ngaha ukazubona mugo waza kwazi iyo baja naho bazi iyo bavuye ntibanga kuhavuga ujya mwana weje mwabonye ku marezo socio yavuze yuko ngo kandi ngo yayitoye mu vyuma ngo ya bijya vyuma genda batoratora badandaza parapre bavuze ko batoye iyindi imuramvya nyamwana abari amufise bashamubaza en profondeur yaciye avuga no wayimuhaye alors yataye gusirikira mwe n'ivyo bintu vy'ibigwanisha muri peuple imeze uko muzira l'ambiance qui prévaut à Bujumbura no kuva ko dushaka kuyisanga turi nko muri ya situation yo ngaha kuri parking yo kwisoje mark mwarabonye abantu batanga kurasa ama grenade bayararga n'importe ukabona nk'aba mama enceinte de stage mama bita ukiyavuye ku kazi ukabona baguyeho alors no kuvuga rero ces survivants batutsi du sud plus également les batwa de mwaro baranse gufasha les tutsi du sud barabaye massacré ego irevre je n'étais pas sur place mugo les preuves zagiye ziragaragara neza nuko hari habaye umuntu yagiye kuko mbe kive akize son chien la crise de rage ndahejeje murantunga nukuvuga aha hantu étudier en profondeur twe gutana kumwikomo vyose no butegetsi turakeneye kuzomenya les coups de feu ou bien une attaque yoba yarabaye ahantu muri sud no kuvuga ka on attaque le Burundi muri sud les salons qui Tanganyika derrière ico kintu ce ne serait même pas militaire ntushobora kuko uri umusoda ugiye gutegura igitero utegura la zone d'Europe iho ntubuzi kutsinda ntubuzi kunesha ngo occuper le secteur alors no kuvuga puisque hariho nunze abantu barabavuga ni yanda Andre plus Shibura ntumbazi ko baba kiriho abo bantu baravuzwe cyane izo itesite pendant le parcours harefu muri site biza gutangura hariho abantu ki antemwanya alors ni nkagira nti Severi muri uyu mugambi ntize gusanga ugire ngo ntize ukoreye gusa lo groupe d'ethnie hutu ariko se batutsi memement bo muri sud nabo muri nord